ikintu nobwira abarundi ni uko mu myanya bene iyi iyo ubuze ugutabara ukora icyo ushoboye. uno munsi ko ababijejwe bashimiye kudatabara abarundi, ubuye abarundi nibibe ko ababishoboye bose bicandagisha, kandi uwufise abiwe abahimirize kwicandagisha kuko birakenewe. Barashobora kuba batavyumva, barashobora kuba batazi yuko covid igufashe itakurekura, kandi wijanyira mujana ntufata, kandi ni kibi cayo nuko itajana umwe ayiteye imara inganda. Ni ukuvuga rero yuko uno munsi bavuze bati covid yarateye ku isi yose, ubuye ku isi yose bakaba bariko baracandaga kugira ngo barabe ingene bokingira ibihugu vyabo. Uno munsi igihugu cacu kirakeneye abagitabara, ko rero abagitwara banse kugitabara, abanyagihugu nibibeko bihagurukire bicandagishe, bahimirize babo kwicandagisha kuko birakenewe. Iyo umukuru w'igihugu canke abandi bakorana bavuze bati iyo urwo rucanco ntaco rumaze, ntaco rufasha, ivyo ari vyo vyose nabwo nyene ntirubuza abantu kugwara canke ntirubuza abantu gupfa, yofuma basa tubwira ati reka kwicandagisha mubwire iki n'iki n'iki, none ico abahaye ni giki cotuma badafata n'ico kidakwije vyose, n'ico mama wanje kitazobabuza kugwara. Basi ube wakoze ivyo ushobora vyose wewe aho ugeza nk'umuntu, ibisigaye niko bimeze nta kundi. Mugabo ntitwicare ngo turebe amaboko n'abacu tubareke bapfe gutyo atakintu na kimwe bashoboye kuba bafashisha, kandi hari ibiriko birafasha abandi. Murabona ku isi yose ahantu hose bariko baracandaga vyagabanutse. None ko vyagabanutse rwoko bifise ico bimara, none twebwe abacu bazotabagwa nande? Hanyuma ikindi naco kugira ngo ntibazokwigera bagira ihimiriza ry'ugucanca, none babwira abantu ngo baje kuri internet kubiraba, ngo ushaka kwicancisha ngo aje kuri internet. Ni bangahe abarundi bashobora kuja kuri ivyo bintu vy'ama internet n'ibindi? Canke ikindi ca kabiri naco ngo utabishoboye nawe, ngo utabishatse ngo nasha afata imodoka agende Bujumbura, ngo hanyuma ngo acashika aha naha yendikisha. Mbega none mama wacu canke senge ari hariya kuri ya musozi hariya hirya azoshika aho hantu gute, n'uburyo buhe, n'ukumenya yaja gute? Rero je nibaza yuko n'ukuri abategeka Burundi barakwiye kubiraba bakisubirako bagafasha abanyagihugu. Hama abanyagihugu nabo uwuzobishobora wese arabari hagurukira yibabare yibeko, nta kundi. Mugabo bikwiye babikora. Nimba leta itabikora, erekana amashirahamwe n'abirabe agira iyo kampanye, ahimiriza abantu, yigisha abantu, abumvishe ukuraho kuri n'ibintu ingene bimeze. Kandi ntushobora kwicara ngaho hari ikintu gihonye inganda ngo utekereze wibaze yuko we kitagucako. Ntitwijajare, ntitugire ngo ntizohashika. Ico kuhashika co turakizi, turabona ingene bimaze iminsi bigenda, nta numwe atumva amakuru, nta numwe atumva ingene bigenda, turumva ingene iri kwirahonye inganda. Ahubwo bari bakwiye gukora n'ingoga kugira ngo ntibibandanye. Mugabo umwanya batarabikora, umurundi wese ahari nagerageza uko ashobora, yibeko, yikingire, akingira biwe. Nitwabigira gutyo twese hari naho twosanga twakijije igihugu. Hari ibintu bibiri: wemera gupfa cyangwa ukigwanira. None niwareka kuvuguruza leta ukahasiga gatwe, ho uzokwa wungutse iki? None wumva ngo umuntu agiye kwicandagisha ugira ngo leta izomuhanira kumwica canke kumupfunga ubuzima bwiwe bwose? Nagupfunga amezi 3 canke ukwezi kumwe canke indwi zibiri, pfuma wemera upfungwe, mugabo upfungwe wikingiye. Mugabo ntuwicwe n'ikintu waruzi neza ko ushobora kwikingira, mwakekereka kubera gutinya uwundi muntu. Uwo wundi muntu je noreka kumutinya, nkabanza nkikingira jewe, hama nkaraba ingene mpangana n'uwo muntu, mugabo nzi ko namaze kwikingira.